murabona ko usanga abitabye Imana cyangwa abakuguruka baba bavuye mu karere runaka mu ntara mu komine mugabo iyo hageze yuko abo bantu basubirizwa turondeza tukabura icyo bikuru bigena gute turazi neza yuko recruitment ntihuta ikiraba ku mwanya ariko umukozi yitabye Imana yarafite matricule dufate muri education muri santé mu bajeje intwaro ahari mu bisata byose bitandukanye byari ngombwa ko muri iyo ntara yavuyemo raporo yamaze gutaha hoca hatangwa uburenganzira bw'uko boca bapropoza uwundi yoza gusora icyo kibanza kuko yavuye asigara ikinogo kandi iyo hageze gukora bya bindi yakora ntawe uza kubikora wamukoresha rero nawe asaza barongoye ashaka kugabura n'ingaragu zidasanzwe kuko mwo mwanya acabura umufasha ikiragera bigaragara ko cyane kuko cyo dusanga ari ingorane zidasanzwe cyane zikaba kuri twebwe barongoye abandi hamwe rero ugira uko dusanga za matricule urazitanze ugasanga bazihaye abandi bantu icyo rero nagiranye kushikiranganje turabe ko twofashanye kugira ngo mu ntara hariho ushoboka abo bose bavuye mu ntara y'amatricule muza murazibona kugira ngo zidufashe kugira natwe dusubirize abo havuye abakozi uko kuva gitangura gushikana no munsi hakiri ibikorwa cyangwa ibibazo bitaratorera umuti bisaba yuko bimwe mwoduha intumbero kugira ngo abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke bahora barahara baragenda ijoro abandi bakarara ijoro mu makanebe Bujumbura abandi bagata imirimo ubu basigaye babironkera ngaho mu Cibitoke kandi bikaba ari iteka none rero mu ngorane za mbere tubona twage tubamenyesha nyakwa mushikiranganje yuko tumaze amezi arenga 2 mu kigo rusangi cya Cibitoke baratahagaritse kugira ngo dutange ama service ya passeport bugingo au niveau central aho baguma bakira abenegihugu bigaragaje aho mwage murabona ko hagi haraba abantu benshi bagiye barasaba ama service na cyane abashaka kurenga imbibe bashaka gutembera aho twasanga dufise abantu benshi cyo dusanga document cyo kwisaba muri kuno kwezi kwa mbere tukaza kwironka mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu kuvuga tukaza kwironka inyuma y'amezi 3 cyangwa 4 ubwo byari bibabaje uginga usanga ibujumbura ayisabye mu misi 3 cyangwa 4 cyangwa uwo munsi ayironka gacho yibira ati kumbure izi ntara twe turenganirizwa iki je nibaza yuko ibintu twagiye turaba mu mugabo turavuga tuti ko byogenda kose ntitwaguma mwibi cyo twiga yuko aho bakoze turafata ama dossier d'officino naho twayarungise d'une manière électronique internet ko kwikora tukazikorera tukazimanukana kugira ngo niburi za services zishobora kwaza byabuka akaba ku muntu aho sinicho gusa uri obligé de descendre uti Bujumbura uza guhiga amadosiye yatakaye yazimiye kuko Cibitoke n'intari mu zindi ntara zigize igihugu hari izo nsanga zarazitanye ntagiye bavuga nti je n'impose ni mu kuri zidose z'abenegihugu zitakorwa hari izo nemera gusinyira havuga nti je mangaje niba yakozwe nabi ikazoba izokorwa hanga kandi mugabo mba nagize amantrevie nagize amantrevie n'abenezo mbere no kugira ngo abana batangura n'ifisi mugabo ko zikakorwa kandi hano problem numva ko byose ari kibazo kindi kubabwiranya ko bamushikanganje abonye ko tukora systeme informatique hajya hari machine zitari zike mwanya muzira hagarara uyu musanga turakoresha ama telefone kugira ngo turabe yuko dukorana nabo n'abari baratsinda isoko rya
conteke global Burundi kumbure n'abandi batekinisiye kuko ntabwo ari uwari wese si mu maintenance yapfa kubijamo kuko ugiye usanga bariko barakora amarezo yabo bakuye ati banza duhamagare twebwe bebe ni sosiyete kugira ngo mutwononere amaparere cyangwa mutwononere connection. Muganga Rongo intara ya Cibitoke yafatiriwe ikibazo nyamukuru twebwe mu ntara y'ubuvuzi dufise ikibazo c'abakozi nyakubahwa mushikiranganje w'abakozi n'akazi aho hariho amabetesi abiri cyane cyane Bukinanyana na Mabayi dusanga hariho abavuzi babiri gusa. Muri ico gihe birashika amagara ntasezerana umwe akagwara canke agapfa canke akanakukuruka. Muri ico gihe abantu bobo ntibasiba kurwara. Iyo rero asigaye ari umwe mu by'ukuri imyidogo ntiyobura mu bantu baba baje kwivuza mu gihe usanga ari benshi cyane. Rero nk'uko uburongoye intara yacu ya Cibitoke mu bijanye na administration guverineri wacu yabivuze mu by'ukuri ibintu bya remplacement twebwe ntitubona iyo bitera bija twashaka ico kibazo muze mukidushikirize mwebwe murongo y'abakozi kuko murumva ko nko mu magara y'abantu hoho amazi amagara n'amazi aseseka ntibayore murabe ico kibazo muzogishikirize murakoze cyane. Nitwa Innocent Ntihaguye umugenduzi mu karere k'ubuvuzi ka Cibitoke nkaba naserukiye muganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Cibitoke. Mu by'ukuri sinaba kugaruka ku buryo uyu mushiki wacu wavuze mugabo je ndagomba kuvuga ku kibazo kijanye n'abakozi b'abakontractuel mu karere kacu k'ubuvuzi ndetse mu ntara yacu y'ubuvuzi ya Cibitoke turafise abakozi b'abakontractuel mugabo abakozi b'abakontractuel uko baronka agashiruka bute usanga bose batakaronka co kimwe bivuye nuko ivuriro ryifashe y'amadekarasiyo y'amamituweli n'ibindi. Rero mu by'ukuri banyakubahwa abakozi tubona ko bafitaniye contrat na Minisante sous la direction de la province sanitaire ntabwo bafitaniye contrat na fonction publique. Mu by'ukuri rero niba byabo babishoboka abakozi muraba bakagirana contrat na fonction publique ni kuvuga ashatse kuvuga ko bakaronka matricule kugira ngo nabo ibyo bibazo bigenda birabashikira cyangwa bigenda bashikira ivuriro bigatuma ronka agasuka gute kabo ni kuvuga cyangwa ko byova mu nzira. Mugabo rero bamwe bamaze kumva yuko hari abari kubarakwa abandi bahabwa ati ntabwo umwe yabagereza kuri bakwiye kwanda ati none ibyo bintu bitari bwawe kuva ashobora kwita desitade salariale ati none desitade salariale bitahoraho baratumiza amatara n'amazi none nyakubahwa birageze n'ukuri iyo ntamba mivye hariho n'ikindi nyakubahwa mushikiranganje twarishe mu kw'icenda baciye bayibuza mu kw'icumi no mu kw'icumi na kabiri kuri bamwe kandi naho nyine ugasanga uko bayigarikira babigira sokre ntungana ugasanga jewe hano umuntu andusha umuvesi rero bazi ugasanga nje bihaye bunini kuri we nyakubahwa mushikiranganje ibyo bintu n'ukuri mu bitwaye ibintu by'ukarika yembo kuko naho nokwereka jacques de tifre iwanje mu kw'icenda niyo mu desambre kandi bariko kuvuga abana bariko bwabaye umucamo komana umucamo ngamusanga hagiye kuri 10 bingahe byongeye kuri yego kandi mu kwicira no kwicumi na rimwe nta grade yaduze ku mukozi nta narisho yaduze ku mukozi none yakuba mu mbaye ico kintu cyabaca abakozi kandi je ndaza ko mu bantu bambere babikorera inyishu mu kuri nimero umushikanganje naje ngaha ichaka tatu nyakubahwa mushikanganje twe turakotiza muri mituweli turafunga public abakozi ba leta aho ndi kumvuga abarimu n'abandi bose mugabo nyakubahwa mushikanganje mituweli natwe naho tuyikotizamo nta nyungu tubona ibyatubwira kuko mu myaka ya nyuma turabona yuko umukozi wa leta
yifuza umuti mugabo ukawubura imiti yose yankenerwa tugiye kwa muganga bakatwandikira abaganga imiti ishobora kuri farumasi ya mituweli ntitutatunze n'umwe mugabo iyo miti tugiye guverineri ariko mu ntabire ko hari abantu b'abasendikalisite baje kuko ndabakunda cyane kuko n'abantu bivuga kuri nta jambo baniganwa kandi ijambo barivuga uko aryumva ntabwo yenda nta gucisha hirya no hino aba ndagukengurukiye reka nako mbere kuri wowe rero ikibazo cya mbere cya avancement fictif de la carrière nibyo cyarabaye urazi ko muri leta nta kuvuga gusohoka yindi yewe naje muri iyi leta mu mpera y'ukw'icenda mu ntango y'ukw'icumi mugabo ndeza kuvyishura kuko ndabizi ibi vya avancement de la carrière nivyo vyarabaye ça a été innové par le SERAP, secrétariat exécutif des réformes administratives et publiques. Ni ikintu cyategerezwa guseruka kikaja hejuru umuntu wese hakaba avancement de la carrière. Avancement rero bwa mbere yabaye fictif, théorique, pour ensuite être mis à l'exécution. Icyo rero kirimo kiraba gahoro gahoro kandi gihera neza. Hano vya régularisation iki nacyo tukivuga ko kirekire kuko de 2015 à 2021 byaratunganye abakozi ba leta bose hamwe n'ibihumbi 104,869 ibihumbi 103,900 byarabaye regerarize abatabaye regerarize bashika 380 hafi 400 kubera iki batabaye regerarize aba n'abantu kariyeri yabo yacitse hagati ya 2015 na 2021 dufate nanje nihereko iyo ntaca ndogo ubuminisitiri nanje n'abandi muri abo kubera nari kuba n'abapansiyoni abapansiyoni de 2015 na 2021 ababaye angaje hagati ya 2015 2021 abitavye Imana abagize iki donc abantu ufyonza imashini idacitora abo bantu tuca tuberegeraniza un dossier par dossier muga abandi ukubita imashini igaca ibimanura vyose abo rero batabayegeranize n'ubu hari abatarabayegeraniza kubera iki amadosiye muri fonction publique abikwa ahantu hatatu hari amwe ari muri cave mwarigeze kumva no kuri radiyo bavuga yuko kuri minisitiri w'ubwambere yuko ibintu byanyagiwe baca babitwara hanze kuvyandikira byatwara abapuranto kuvyandikira umupuranto akandikira ivyo atazi ivyo atumva wamubwira uti bamubwire bati dosiye batwaye yizane ugasanga n'ivyariko vyagiye vyazimiye abo bantu rero tuzobahamagara NAM mugabo umushize mu mashini ntimutora mugabo 99% bose barabayegeraniza ukuzuko naravugisha ukuri imashini dukoresha mu guhemba abakozi zirashaje hageze ko tugura izindi zishaje imashini bayitamika ivyo ihaye kuno kwezi ikabigusohorera neza mu kwezi kuza ugasanga ntari mafaranga wavuze w'ibire 10,000 12,000 ugasanga sa fluctue mugabo ayakaswe kuno kwezi uzubona ukundi kwezi ikiyamusubiza mugabo birateye akababaro mu mutima kuko abantu y'ibyo ntitwoshobora guca dufatira radiyo imashini ngo yaparagara ntibishoboka mugabo ibyo duca tubikurikirana kaparaka ayo mafaranga akagaruka agahekenya ifaranga natwe twicaye ngaha turi mu ngorane ivyo ntibishoboka ico biteza kuhava kandi baracemeye yuko tugiye kugikorerako vuba cyane hazoba formation y'abainformaticien hanyuma uwo muntu tuzomusezerera kontara y'ibitahe ubukene burahari mugabo leta iziyungunganya mu nshuti n'abagenzi ayo mafaranga aboneke twikukire kujya twikukiye ababirigi muri 60 na kangahe ubu naho twikukira umwana
ngo turacari mu bukoroni ni ukuri kandi ico kirababaje mituweli n'ingorane mituweli hariho imiti y'abanyaburaya akaba n'imiti yemewe ngaha iwacu imwe bayita generike ziraboneka icuvuze mugenzi birenda kubwiye ko nturinde gusara nanjye ngo ngwayaho nyine jewe ndi umudiyabetike imiti muri direction generale ya mituweli sindabona nanjye nja muri prive mugabe ikibazo kiriko kiratoreka kuko mituweli irafise amafaranga kandi iremera kuzana especialite ya centrale syndicale nayo ikemera kuzana generique ico kibazo caratuwe ministre wa sante caramushikiriye aho tumaze guca hose kiri mu bibazo ariko aragerageza gukemura bakibakubwira ngo umuti urahari mugo wasokora ikarata ya mituweli ngo ntawo uhari uko niko bimeze nari farumasi prive ico kintu rero twaragishikirije umuganga ajejwe amagara y'abantu kandi ariko aragikorera nyakubahwa guverineri nase guhera kuri mwebwe mutaraza naciye mpera kuri monamiro syndikaliste numvise ari waserukirana konapesi ngaha jewe imbere y'abakabayabaye bajya twatanguye rimwe fondateri no konapesi no mubiri wanjye niwabihenera ngejo karibu harubu abasendikaliste ndabakunda cyane kandi ndabakira mvuma n'ibyo barampagarika umusendikaliste atumvise ngo anyurwe muticaranye ngo yumve acaca gusigura ibitari vyo mu mwanya yewe umwanya ndabutaka kabisa ucupa ngaho wanditse na whatsapp yaje niho hano muzoza uza gukunda ndi kuri 79 majana 928 ubusa 69 nduzugira kandi ukakubabaza ku mutima wamanutse ntuzubaze ni wowe nyanoye uracohamagara kosesona turangana mu biro jewe syndicaliste je fais de mes amis kuko koma yabo ndayumva nico bituma nama n'abakiri umwanya wari wose amaronya ko guverineri ikibazo ca mbere cawe ciwanyu cerekeye c'abakukuruka n'abitaba imana ico kibazo ciwanyu ni ikibazo c'inkoramutima kandi kirababaje iki kibazo rero abakukuruka n'abitaba imana n'abahebakazi iri ni kosa ikorwa n'abaministre sectoriel ni ukuvuga iki umuminisitiri aranyandikira ngo jewe hari uwagiye musavye matayo aza ramplase matiyasi matayo liberotere aza muramplase akagirira liste cyane cyane ibyo ndabibona muri BPAE muri education muri sante ko muri sante biro recrutement officiel remplacement rero jewe ndugikiye izina na matrikire yiwe n'uzomusubirira ico nkora ndamubaza nti none uyu muntu n'uwo mu ntara avuyemo niwe musubiriye kenshi bigenda gute abasubiriza sabo muri iyo ntara niho vyononekana naho maze guca hose nasanze ibara ryaraguye muri PPAE hose haragaragara ibibanza biri vide n'abagoronome komino bahari none abapfuye basubirijwe n'abandi ikibazo nk'icyo ni ukuvuga ico kibazo categereza kubazwa nico tunaheza kugishikana abo bantu bo muri PPAE abantu bo muri education kuko ugupfuye asubirizwa n'ubundi azawe nyene mukamusanga rero kubera twese twavutse twambaye umubiri w'abantu umuminisitiri arifata agaca yishiraho umuvyara we avuka mu kirundo hariya avuka agacamo akazi agaca mwafekita mu kirundo ya matrikire ya wa wundi yapfa iragiye nihajya mubona hari ibibanza bigaragara burya ntimugire benshi ngo ntibasubirijwe arasubirijwe ico kibazo rero giteza gushikirizwa yuko umuntu yitavye imana umuntu yahevye akazi umuntu ikibazo kigaragara asubirizwa n'uwundi aho nyene ico kirababaje
kuko jewe akayo kunyandikira ukazona nka minisitiri wa edikasiyo mumubaza bigenda tubivuyemo nta ndwi zibiri zihera ata abantu 20 baramplase n'abandi mu makomine yose y'Uburundi. Nk'ubu bagiye kubwira ko ari itaramplase nabije muri komine Vumbi abadelegiteri babakuye bose. Ubu ntiyagira abandi badelegiteri nzomenya ko haja bivumbi nihagira umuntu wo mucibitoke ajyamo nzomenya ko umunyabitoke ko umunyacibitoke gute agira ivumbi nzopfayo gusiga. Urumva ingorane yindi ni ngaho ni ukuvuga ni wa mutima wo kwikunda no kudakunda igihugu, kwikwegera ukikwegera ko ukigira sida bibazwa ngo ujya muntu biramusha kazi mubi wanje yaronse. Ivyo nivyo rero nyene icubahiro tubuza nivyo duhanura guhagarika nivyo tuvira ko ivyo bintu bikwiye kuhava bikaranduranwa n'imizi kandi birababaje. No nibubanza mbere uko nyene nabo nuko nyene no ngaha nuko nyene. Ico rero jewe ndagishikiriza uko nyene nsabe yuko muri recommandation umuntu yitavye Imana ubukukurutse ubuhevye akazi ubugezi ko yosubirizwa n'ubundi wo muri iyo ntara nyine apana kuzana umuntu uvunduruye ukamuvana ivumbi ngo umutwaye mu cibitoke canke Bubanza kandi uw'ibubanza yicaye ngaho bakabura abakozi kandi ibibanza vyari bihari. Abo abantu bo kumanika ku mugozi kwe bakuye bakazaye bagiye karumutse bikorananeka kuko il faut être juste et honnête dans la vie. Faut être honnête uvuye musubiriza ubundi uwo ngaho nyine mugureke guca wafekta mu vyawe mwishwawe umuhungu wanyu umuco umushira hariya ubundi hariya ahandi hacyasika hagaragara. Ikibazo gishikiriza kuko ni ikibazo cy'inkoramutima kandi gitera désordre et le dysfonctionnement dans la province. Kandi kirababaje mugabo nta kundi gucihanganira ariko tubishime tubisenge kandi tubiteko n'agahiri bizokunda n'ukuri kandi tuvyizeye. Abo mu ministère niho bavyoka akarere kandi nivyo ce sont des ressources humaines. Burya ministre kenshi bamuta mu rudubi avayo gusinya akamusinyisha idatati mugabo rero ressources humaines nibo bononye akarere hajya rero no kubicara tukabavira hasi kuko nta yindi solution. Yego ngaruke rero kuri mwene wacu wo muri JP yabatije ibibazo byinshi ariko icyambere noherako nagira ntangure Felix nagira ntangure ndaguhumurize umutima usubire hamwe. Menya yuko iyi leta mbere iyi leta koze cijejwe ni ukwegereza amaserivisi abanyagihugu no kuborohereza nicyo tujeje. Utacumva ucufata akariyo kaburasohoka utacemera aho ntabwo bigenda. Mugabo mubwira nkakumenyesha ko ama-JIP ni initiative privée du ministère de la fonction publique yagize à travers SERAP, secrétariat exécutif des réformes administratives publiques à l'endroit ya PNUD. Mugabo rero ukabona ibintu bitagenze neza sinumva ngaha kubesha ngo bireragade birenda kubwire yuko PNUD dans son engagement yari yariyemeje gushira abagishe unique dans toutes les provinces et descendre même plus bas à l'état des communes. Ubu rero PNUD uno mwaka yaratumenyesheje muri leta yuko ibice 58 by'amafaranga bahora bakoresha yuko bigiye kuja mu ibarabara ry'indarayi. 58% du budget de PNUD zigiye muri chemin de fer kubera ama-JIP ama-coordination ama-inspection burya babayeho kubera ingufu n'ugushaka par le gouverneur et les services zo muri province ndazi ko ariho baza barabungurutsa kuzi Bujumbura ndabizi neza yuko muza atakatike kuko nta fredo zishobora yaronse
je nibaza ko tuzorondera n'agafoto tubagire bakwa gasore na kabiri nitwabura ico tubaha tuvume tubavuga neza mugabo jewe kabubinisa ico niyemeje muri discussion budgetaire izoba uno mwaka nzoshira imodoka n'amapikipiki abifute mugabo nabishize bamenye yuko ataho muhagaze kurima muri discussion budgetaire mu bene igihugu ngabakorera ntiziganya nkitanga atakwitangira itama ngakora neza kugira ngo ushime Imana kuko ibihe bishikira bose yime ntibaronka mugabo umupolisi atwasheje igipolisi kimeruka ko funga hano aca hano mugabo gaprime ugasanga fonction publique ntayo d'office ministère de l'intérieur ntayo d'office none babaye abandi abo bantu bateza kuronka itegeko ribagenga yerekana aho bari n'aho bahemera wewe wavuze uti bibaye byiza bakaja muri primature ico ikibazo c'abadukurira bazotora iyo baja mugana tanga na réforme a été amorcée par la fonction publique cyo cyo twashikirira gusa cihuta nuko bikunze boronka agaprime nabo baronka agaprime ico ntegerezwa kubishimikirako kuko nta mwana n'ikinono abasivili mwebwe agaprime marafisi abapolisi ntibagira mune numva yuko bariko bararenga ico nzobishikiriza n'ukuri atakurya umunwa muri taxi y'umunyagihugu yatanze mugo ukamucanga ubw'umura ntumutwaye imvura irikira baragusabye lifti mugora murengana none umusivile kakikari nawe afise nk'uruhara muri iyo modoka uyo kwicara iruhande rw'urukiko urumva hari ibintu dukwiye gushikiriza Imana ikatugarukirako ikadusobanurira